ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsebo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. Shengero ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nitwa Abeli Mbonimpa, ndanezerejwe cyane kubona tugiye kuganira ku by'iri shengero rigira indwi Yohana yandikiye. Igiharuro 70 canke igiharuro 7 cyaragarutse cyane mu isezerano rya kera no mu isezerano risha. Turiko turabona igiharuro ndwi. Shengero ry'Imana rero ririko riraburirwa hano tugeze kumburi ya nyuma yo kuburira ishengero ry'Imana biciye muri ubutumwa bw'iri shengero rigira indwi ry'Laodikiya tugira ngo dusome uyu munsi. Reka turabe amajambo akomeye turabe arangiriza ubutumwa bubwirwa ishengero ry'Imana. Dusome duhere ku murongo wa 14. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'Laodikiya utuwita amen, icabona cyo kwizigirwa kandi cikuri inkomoko y'ivyaremwe n'Imana aravugiye. Yesu Kristo niwe cabona c'ukuri kandi ni cabona cyo kwizigirwa. Haleluya. Yesu Kristo niwe nkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Twibuke ko Yesu Kristo imbere yuko isi itararemwa Yesu yariho. Yesu yaravyawe ntiyaremwe. Yesu yavyawe n'Imana. Yesu n'umwana w'Imana w'ikinege. Ushigomba gutahura Yesu Kristo umutahure uri kurasoma igitabo c'imigani. Wanditse imigani yamwise bwenge. Bwenge yamanye n'Imana, ariwe jambo w'Imana. Yamanye n'Imana, niwe yakorana n'Imana ibikorwa, niwe yafatanye ibikorwa n'Imana mu kurema. Kugihe kirekire cahise Yesu Kristo yahoranye n'Imana. Nico gituma ubutumwa bwiza bwa Yohana yabanje kwandika ngo jambo yariho, ngo kandi uwo jambo yari Imana, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Ibintu byose byaremwe nawe, nta na kimwe mu byaremwe kitaremwe nawe. Imana ihabwa icubahiro. Paulo nawe arabigarukako ngo urukuru bashira intebe z'icubahiro, ibintu byose byaremwe nawe. Yesu Kristo niwe mfura kandi mu byaremwe n'Imana, niwe mfura kandi mu kuzuka mu bapfuye. Yesu Kristo niwe yashurije abasinziriye. Nico gituma hano ariko aravuga ngo ni uwita amen. Yesu Kristo yitwa amen. Ijambo amen rivuga ngo bibe bityo, bisobanura ngo nkuko nyene Imana ibigomba bariko biba. Yesu Kristo atangura kubona byari bigaragara neza ko abantu bariko bijukira ubutunzi. Mugabo Yesu aravuga ati ni jewe ndi amen, icabona cyo kwizigirwa kandi c'ukuri. Reka dusome ku murongo wa 15 ngo ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire, icoma ugakonja canke ukabira. Ishengero ry'Laodikiya harageze igihe nabo batangura kwifatanya n'abanyagihugu bo muri ico gisagara c'Laodikiya, batangura kubona ko ivy'Imana bitagikenewe, maze kuko abanyagihugu bo ngaho muri Laodikiya bisobanurwa mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni Laos, ni kuvuga ngo Laos abantu dikiya navyo bisobanuye ngo ubucamanza canke ibwirizwa shingiro rishinzwe n'abantu. Abantu nibo bari bafise uburenganzira bwo kugira ico bavuze. Abantu nibo bari basigaye bibona yuko Imana itagifise ijambo, itagifise ingingo yovuga. Laos abantu nibo bari bafise ububasha bwo gutora abakuru babayoboye. Nuko muri iki gihe isi yose itegekwa na demokrasi, mugabo tumenye ko Imana itegekesha teokrasi. Kandi twibuke neza yuko mu Kristo unyumva umenye ko Imana yiteguye kuzana ubwami bwayo n'inganja yo kwisi, aho isi izotegekwa mu buryo bwa teokrasi. Ni kuvuga ngo Yesu Kristo yiteguye kuzana inganje mw'isi, isi yose izotegekwa na Mesiya. Muri ico gihe rero ni ubwami bw'Imana buzabutegeka isi yose, ubwami bwa Mesiya, ubwami bw'amahoro. Twibuke ko Imana hari igihe yigeze gutegeka ku isi, ivyo bita teokrasi. Ubwo butegetsi bwabayeho hagati guhera Abisirayeli bageze bari mu bugaragwa bavuye mu gihugu ca Egiputa kugeza bamaze gushika i Kanani. Abisirayeli harageze igihe bisabira umwami. Bamaze kwisabira umwami tangura kuvuga bati turashaka natwe turonke umwami adutegeka nkuko ibindi bihugu bitegekwa. Muri ico gihe rero maze batora Sawuli bisobanurwa ngo ni igihangaje canke umuntu akomeye arusumba abandi, ariko Imana yo
mu nyuma ica yitoraniriza umuntu mutoya wo hasi y'abandi uwo witwa Dawidi, ari nawe bakivuga no kugeza n'uno munsi. Abantu batora nk'abantu ariko Imana itora nk'Imana. Nico gituma rero abantu birawodikiya bishingira amategeko bakabona ko Imana idafise ikibanza muri iki gisagara cirawodikiya, bakabona ko abantu ari bo bonyene bafise uburenganzira bwo kugira ijambo. Tubari ku murongo wa 16 haravuga ngo nuko rero kuko urakazuyazi udakonje ntubire ngira nkudawe, wita umukristo ariko ntiwahaye Yesu Kristo ubugingo bwawe bwose, ntiwaretse Yesu Kristo ngo agukoreshe. Ewe Lawodikiya, ishengero ry'Imana ryo muri iki gihe ryabaye nk'ishengero ry'Lawodikiya, barashize Imana inyuma, bararetse ngo Imana ngo ntibandanye bakoresha, kubona ko ari bo bonyine ubwabo bafise ijambo rya nyuma, ari bafise amategeko ya nyuma. Nico gituma rero ngo kuko urakazuyazi ukaba udashatse gukubira, ugahitamo Imana ikaba ari yo kuyobora, ugahitamo Imana ikaba nimero ya mbere mu bikorwa byawe byose. Rero ko bitabaye uko Yesu Kristo ariko aravuga ati ngira nkudahwe. Iyi mburi n'amajambo akomeye cyane turashobora kuyabona mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 13 duhereye ku murongo wa 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nyine inzu niyaheza guhaguruka akugarura urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga muti mupfasoni nutwugururire. Niyo azobishura ati simbazi sinzi niyo mupfuye. Niyo muzotangura kuvuga muti erega twarira twanywera imbere yawe kandi wigishiriza mu nzira z'iwacu. Ku murongo wa 27 ngo azobabwira ati ndababwire sinzi iyo muvuye, mvira aho mwabakora ibizira mwese mwe. Aho niho hazoba amarira no kuryanyisya z'amenyo, aho muzobonera Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana, namwe muhindiwe hanze. Mana itugire neza. Urubanza Yesu Kristo ariko aravuga kuri aba bantu birawodikiya, kuko batashimye kumvira imburi, batashimye kwemera ngo Yesu Kristo bayobore. Muri ico gihe Yesu Kristo aravuga ati kuko udakonje kandi ntubire ngira ngo udahwe. Aha rero Yesu Kristo kudahwa bisobanurwa ngo cagiye c'urubanza rwa nyuma rw'imperera, hamwe umuntu azoba atagifise ijambo ryo kwireguza, hamwe umuntu atazoba agifise uburyo bwo kupfukama ngo yihane, kuko umwanya twahawe n'uyu, umwanya dufise n'uyu munsi na ejo buca bucana yandi. Mwene data nimufise icani wihane, mwene data nimufise icaha ugenderako ukaba umukozi w'Imana ariko ukabugendera muri ico caha ukagenderaho kandi ukorera Imana, nucihane bicitwa uyu munsi. Kuko benshi bazovuga bati twarira twanywera twakora ibitangaza twasenda abadayimoni, abandi bazovuga ngo wakunda kwigishiriza mu nzira z'iwacu, abandi baravuga ngo twari mu madini runaka, twari mu mashengero runaka. Ariko ndagira nkubwire yuko Yesu Kristo ariko arababurira, ababwira ati ntibazoba bagifise akandi karyo. Nyemurugo niyamara kuza agahindira ku rugi, maze bagahindirwa hanze, maze urujya kugara. Nico bituma yama Yesu Kristo turabona amajambo avuga ngo mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje kugurura. Mwene data niwemera kugurura, uno munsi uramwakira mwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ariko kuko utashoboye kurwugurura, Yesu nawe azogera igihe ntabwo rugi rwiwe arwugare. Hano turamenya neza ko hari urugi rw'iwawe, hari n'urugi rwa Yesu Kristo. Urugi rwawe nuko wewe wugurura, Yesu kamuha ikibanza mu bugingo bwawe. Hariho urundi rugi Yesu Kristo nawe azokugara, hanyuma ugahindirwa hanze. Ubwo rugi rero ni kuri wa munsi w'imperera, ni hahandi muri ca kirimba c'ijuru, aho utazogifise uburenganzira bwo kwinjira. Umaze gukatirwa urubanza, hamaze gucirwa imanza zikomeye z'ibikorwa byose twakoze, muri ico gihe ntawe uzoba agifise akanya ko kwihana. Rero bicitwa uyu munsi, nimuze twihane, twoye kuba nk'ishengero ry'Ilawodikiya. Bene data, nimuze turondere Imana bigishoboka. Bicitwa uyu munsi kuko ishengero ry'Ilawodikiya uno munsi harahoze, harakonje, harabaye akazuyazi. Ese icomba mu Kristo woye kuba akazuyazi? Ese icomba woye kuba nk'abandi b'Ilawodikiya? Nawe ufata indege ukaja kuraba kijya gihe hitwa Lawodikiya, ariko uno munsi n'izina ryaho ryarafuditse.
ugiye kubaza Laodikiya bakubwira bati iryo zina ryari kera. Uno munsi ushaka kumenya Laodikiya hitwa Eski Hisara. Benshi baravuga bati Laodikiya yahora ngaha, ariko harahindutse n'izina ntirikiriho. Mwene data nutumvira imburu uyu munsi, ejo buca bucana yandi bizohinduka. Harageze yuko urondera umwami bigishoboka kwabonwa. Mwene data ntuzorindira urubanza rw'imperuka, ariko niwemere gusaba imbabazi aho nyene. Ndagira nkubwira ngo urondere Yesu Kristo bigishoboka kwabonwa bicitwa uyu munsi. Ku murongo wa 17 haravuga ngo kuko uvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye, ntumenye yuko ari wowe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda menya. Abantu bitubatira bavuga bati n'abatunzi bari bafise ubutunzi buhebuje. Yesu Kristo aravuze ngo ngira nkudahwe, basi ngo koko uvuga uti ndumukire ndatunze, ariko ntumenye yuko ari wowe mutindi. Kugira ubutindi ni ikintu kibi, gufutana ni ikintu kibi, kugira ubwoba ni ikintu kibi, kuba impumyi ni ikintu kibi, kugenda gusa abantu bakibonera ubwambure bwawe ni ikintu kibi. Abantu benshi umunsi barakwiye gusubira kwiyambika bakareka kugenda bari gusa. Abantu b'i Laodikiya bivuga ko ari abatunzi, ariko mu buryo bw'impwemu byagaragara yuko ari abo, byagaragara yuko ari impumyi. Nico gituma rero ubutumwa buriko buraza bwongera kuburira iri shengero ry'i Laodikiya ku murongo wa 18, ndakugira inama ngure kw'inzahabu yakorwa inkamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi, ungure ko impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungure ko n'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Yesu Kristo yongera gutanga imburi nk'uko tubibona amajambo y'Imana. Yesu Kristo arasemerera aravuga ati nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Iyo turi amajambo Yesaya avugijwe kera hariya mu gihimba ca 55 ku murongo wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo nimuze mugure mudatanze amahera canke ibiguzi, muze munywe amazi mugure mudatanze ibiguzi canke amahera. Ati niki gituma mwemera kugura ibidahaza? Yesu Kristo yongera kuvuga ko ari wafise ubutunzi bukuri, kandi urakubwira yuko abafite inama nziza. Yesu Kristo ni umujanama. Yesu Kristo niwe amen y'ukuri. Yesu Kristo niwe dukwiye kugura ko impuzu nziza. Yesu Kristo niwe dukwiye kurondera, akaba ariwe atumara inyota, akaba ariwe atumara inzara, akaba ariwe atubera ubwenge no gutahura. Yesu Kristo niwe wenyene gusa azotubera byose. Twibuke ko izi mpanuro ari impanuro z'umuvyeyi ahanura umwana wiwe. Ninde mwana adakangirwa na se? Ninde mwana atemera igikangiro ca se yo kwitwa ko ari umwana by'ukuri, canke abariki byagwa ntabari umwana w'ukuri? Umwana w'ukuri yemera igikangiro ce, akemera impanuro za se. Nkuko tubibona ku murongo wa 19 havuga ngo abo nkunda bose ndabakankamira nkabakangira, nuko gira umwete wihane. Yesu Kristo aravuga ati abo nkunda bose ndabakangira. Urukundo Yesu yari afitiye ishengero ry'i Laodikiya niwo rwatumye arunyikira ijambo ryo kugira ngo ababurire. Harageze igihe abantu b'i Laodikiya batangura kwisuka mu butunzi bibagira Imana. Nukuvuga iri shengero ry'i Laodikiya rigaragaza cage cisubira nyuma. Jambo ry'Imana ravuga ngo ukugaruka k'umwami Yesu ni kuzoza hatarabanza kuba cage cisubira nyuma. Iri shengero rya nyuma rigaragaza ko abantu bahevye Imana, barataye Imana bayishi inyuma. Aco catumye bigaragara yuko aribo basigaye bashinga amategeko, ariko Imana bayishira inyuma. Hano ku murongo wa 20 biravuga ngo mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugura urugi ndinjiriwe dusangire. Mana itugire neza. Yesu Kristo ahagaze ku rugi ariko aradodora. Igisagara ca Laodikiya bari bugaye, Imana ntibari bakiha ikibanza namba, ubutumwa bwiza ntibari bakiha ikibanza namba. Harageze igihe batangura gushira ubwenge bwabo imbere, batangura gushira ubutunzi bwabo imbere, ivy'Imana bashira inyuma. Abantu benshi bari bagiye Imana, abantu benshi ntibacemera ko Imana ibayobora. Uno munsi ubwira umuntu ati nimuze twemere tuyoborwa na mpwemu yera, bakubwira bati mpwemu yera ni iki? Bati ivyo vyaheranye n'igihe. Ariko ndagira nkubwire kwemera Yesu Kristo agukoreshe ni ikintu gikomeye cyane. Ndagira nkubwire ko abagiye bandika Bibiliya yose
nuko bagiye bahishurirwa, abagiye bavuga ubutumwa bose nuko bagiye berekwa, abagiye bavuga amajambo y'Imana bose nuko Yesu yagenda biyereka, haba mu nzozi, haba mu itiro, haba mu buryo kwerekwa no kuvugishwa, haba mu buryo gusobanurirwa amabanga. Ndagira ngo ubwire ko iki gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana udashobora kugisobanura mu buryo bw'umubiri, ariko ugomba kugisobanura mu buryo bw'impwemu. Udafise mpwemu ntibizokorohera. Nico gituma nagira ngo ubwire ngo niwugurure umutima wawe. Yesu Kristo ariko aravuga ngo mpagaze ku rugi. Abantu benshi barugaranye Imana, barugaranye Yesu ari hanze, ntibemera ko mpwemu yera yinjira mu mitima yabo, ntibemera ko Yesu Kristo yinjira kuvugana nabo. Ndagira ngo nkubwire ngo wugurure urugi rw'umutima wawe. Yesu Kristo ariko aradodora, aravuga ati ndaramukije umuntu niyumva ijwi ryanje akugura urugi, ndinjira iwe dusangire. Ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye. Yesu Kristo arashaka ko musangira ibyo uriko urafungura uyu munsi, kugira ngo nawe azokugaburire ku byo muzofungura ejo. Uno munsi ubugingo urabona ko ufise mu ntoke zawe, ariko ubugingo bw'ejo si ubw'iwawe. Rero ijambo ry'Imana riko ravuga ngo tanga ubugingo bwawe, porogaramu zawe zose, gahunda zawe zose zibe umwami Yesu. Reka Yesu yikorere ibyawe, urekere Yesu abikontorore, kuko niwe azogushoboza kubirengana no kubinesha. Kandi gikomeye kandi gihambaye nuko muri kazoza Yesu Kristo azoguha ubugingo budashira, kuko wamuhaye ubugingo bwawe uno munsi. Rero ijambo rivuga ngo kugurura urugi kugira ngo musangire, ni ukuvuga ngo ni ukwemera ibigeragezo urimwo bitura umwami Yesu, ingorane zose urimwo uzitura umwami Yesu. Ukuntu ubayeho kose uyu munsi umenye ko atari ukwiwawe, ariko byose bitangwa n'Imana kandi byose byavuye ku Mana. Hanyuma Yesu Kristo niyamara kukurinda no kuzigama muri byose mu buzima bwa kino gihe, kuko byose wabimuhaye, ejo hazoza ubugingo budashira bwo mw'ijuru, kwinjira muri Yerusalemu musha, ni ukuvuga naho Yesu Kristo azoherako nawe akurage bwa bugingo budashira. Ku murongo wa 21, unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Imana ishimwe cyane. Unesha zicarana na Yesu Kristo. Twibuke ko Yesu Kristo igihe yaduga mw'ijuru yaciye avyagira uburyo bw'Imana. Ayo majambo tuzoyabona neza mu gihimba ca 5 nitwamara gushikayo. Ingene Yesu Kristo habaye ibirori, habaye umunsi mukuru, habaye isabukuru idasanzwe mw'ijuru, harabayeho kwizihiza umunsi mukuru ko Yesu Kristo anesheje, maze yambika igitsibo aba umwami w'abami, avyagira uburyo bw'Imana. Murabizi bene data, nyuma ya misi 40 Yesu Kristo yiyereka abigishwa, harageze igihe araduzwa mw'ijuru, avyagira uburyo bw'Imana. Rero aravuga ngo nkuko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe y'ubwami, niko nawe niwanesha uzokwicarana na Yesu Kristo ku ntebe yiwe y'ubwami. Niwitegure rero, Yesu Kristo yiteguye kuzana inganji yiwe mw'isi. Reka turabe ayo majambo aboneka mu gitabo c'Ibyahishuriwe Yohana ku gihimba ca 20, duhere ku murongo wa 4. Haravuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana. Nibo batasenze ca gikoko caga igishushanyo caco, kandi ntibemeye gushirwa ku ikimenyetso caco mu ruhanga canke ku kiganza. Imana ishimwe cane. Yohana atangura kwereka intebe, kandi abona abazicarako, abona bahabwa ubucamanza. Nuko Yesu yabyagiye kuri ya ntebe, ni kuvuga ngo nawe niwanesha witegure kuzofatanya na Kristo kuganza, nkuko tubona aya majambo ariko arabitwereka ngo baba bazima bafatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000. Hari imyaka 1000 yiteguye, niyo Yesu Kristo ariko aravuga. Muri ico gihe tuzoba twicaranye nawe ku ntebe yiwe y'ubwami, isi yose izocika ubwami bwiwe. Muri ico gihe rero nibyo Yesu ariko arakurarikira, nibyo Yesu ariko arandarikira, nibyo Yesu ariko aturarikira bene data, ngo abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze batyo.
ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Imana ishimwe cyane. Aya majambo n'amasezerano akomeye Imana yasezeranye. Yesu Kristo ariko arabwira ishengero ry'Laodikiya ati unesha zicarana nawe ku ntebe y'ubwami, unesha zofatanya na Kristo kuganza. Hano haravuga imyaka 1000 y'ubutegetsi, kandi nyuma y'imyaka 1000 turabona ko hazobaho ubundi bwami butazoshira. Dusenga Imana. Urakoze uwera Mana isumba byose, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza bwarikiwe amashengero ndwi yo muri Asiya. Mwana utegura imitima yacu, natwe utegura imitima kandi tuguhe ikibanza, maze uba ariwe wikorera mu bugingo bwacu. Mwana uri kuradodora uwo ari we wese numva ijwi ryawe kugura urugi rw'umutima wiwe, urinjira musangire. Ndasengera umwana data ariko arugura urugi rw'umutima wiwe, yemere guca bugufi, yemere kukwakira nk'umwami n'umukiza wo mu bugingo bwiwe, wongere kumugirira neza, wongere kumuhumekera ko mwe muyera, umusobanurire ibyanditswe byera, umusobanurire umwigisha umutahuze, umwereke kuyoboka, umwereke guca bugufi, kugira ngo mwami uyu munsi kongere kurira ntidugasubire kuba akazuyazi, ahubwo tubire maze tube muriro mu izina rya Yesu, maze tugukorere tufise imitima ikeye kandi yejejwe. Ndasenga wari wese akeneye kwezwa no gutunganywa, wari wese ataradohoka ku cyaha, mu izina rya Yesu niyongere kukidohokako, mu izina rya Yesu. Wari wese atarakira Yesu Kristo nkuko bikwiye umwami n'umukiza wiwe, ndamusengera ngo yakire umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe muri kano kanya, maze Yesu Kristo wongere kwiyerekana mu bugingo bwiwe mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo. Ndagushimiye mwami kubikoze, uri we uragorotse n'ushimwe no habwa icubahiro. Ndagushimiye bwa mwene datuyo, ndagushimiye kuri wese amaze kwakira umwami n'umukiza wiwe mu bugingo bwiwe. Ndasenga wari wese mwami amaze kwakira ubusobanuro, Yesu wongere kumugendera no kumugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye mwami, urakoze n'ushimwe Yesu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.